tugaruka rero mu makuru yacu yani wacu tuza tunana yasozera reka duce Dorcas muri basketball bari mu rukino rwa nyuma rwa playoff aho amakipe abiri Kerne na Dinamo muri weekend baraye banganije urukino intsinzi imwe kuri imwe. Ego cyane nkuko ngejeje kubivuga birumvikana neza yuko ari basketball tutegereza kuba turabanda na kwibutsa yuko n'inkino muri finale inkino zitanu utawukana inkino zitatu utawukana finale zitatu cyaraba ariwe novuga baye champion rero wageze ku nkino zibiri bamwe rero barakinye kuva ku munsi wa gatandatu birumvikana neza yuko Kerne nivyo yagiye gutsinda ku munsi wa Mungu batsinda Dinamo ku manota 57 kuri 48 ariko ndakubwira yuko ku rukino rwa mbere ku munsi wa gatandatu Dinamo yari yabatsinze amanota menshi cyane score yari hejuru ko Dinamo yari yatsinze Kerne 80-61 byumvikana neza yuko banganya inguvu intsinzi imwe ku yindi ku ruhande rw'abigeme sibo bonyene bakinye ko nabigeme bari bariko barakina kuri kwamye ndakumenyeshe yuko Gazelle yoyo ikurate yateye intambwe ikomeye cyane ko Gazelle yasubiye gutsinda kabiri 68 ku munsi w'ejo kuri 48 ku munsi wa gatandatu rero naho bari babatsinze amanota 61 kuri 40 byumvikana neza yuko intsinzi zibiri kuri Gazelle ku ruhande rwabo basigaje nabo nyene novuga gukina urundi rukino rumwe kugira ngo bakwize victoire zitanu kugira bakwize victoire zitanu turacari rero nako kuko bakwize victoire zitatu basi tayari baba champion baba bamaze kuba hari ni zitanu ni zitatu uko bafite n'inkino zitanu ushoboye gutawukana zitatu urumva uwundi atawukanye zibiri ni wowe usumbye wango munganyije zibiri kuzindi harabango gwa gatanu ubuza kurutsinda ni wacha kwiza victoire zitatu kuri zitatu ariko muri demi finale bakinye zitatu wewe muri demi finale zibari zitatu muri finale zibari zitanu ngovuga ngo ukwije zitatu ni wacha basakre akwije zitatu ariko no kuvuga ngo mugize nk'aba bagabo aba baracasigaje izindi nkino abacasigaje izindi nkino boko nubwo Kerne muri weekend Kerne yotsinda match zibiri ziri imbere ikagira zitatu kuri imwe urumva bagi yes